Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, ku mugabane wa Aziya, abari ngaho ku mugabane wa Afrika mu bihugu bitandukanye nka South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hamuraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengere, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Umuntu umwe yaraye agandaguwe, uwundi yarakomerekejwe n'abo baje kwica abo bantu. Ivyo vyabaye ku mutumba Gashasha muri zone Kigwena, inkomine ni ya Rumonge, n'intara ni Rumonge, ngaho ni mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu cacu c'Uburundi. Aho rero iryo bara ryabereye ku mutumba wa Gashasha muri zone Kigwena, ngo uyu baraye bishwe n'abantu bitwaje imipanga. Uyu yishwe akaba ari umuhungu w'imyaka yarakwije imyaka 15, naho uyu yakomerekejwe ni nyina wiwe, yatemaguwe cane bikomeye, nawe abo bari baje kumwica bakaba bari bazi ko yapfuye. Abanyagihugu baraciye batabara n'ingoga bakimara kumviriza akamo n'induru vyariko biravuga batabaza, baca baraza baratabara abariko baratemagura abo bantu, baciye bayanyaga batungwa nayo bameze. Nuko abikekwa ngo uyu yari yaciye babona rero ngo abantu 4 mu bakoze ubwo bubisha bakaba bamaze guhagarikwa, kuri ubu ngubu bakaba ari mu minwe y'igipolisi c'Inyabiramabi. Kuri ubu barapfunze muri komisariya ya komine Rumongi, ngaho mu ntara nyine ya Rumonge. Abategetsi bakaba bavuga ko basaba abenegihugu kubana neza, bagaheba izo njyane, bagaheba ubukozi bw'ikibi kuko bugira ingaruka nyinshi kandi mbi. Tuvuye mu gisata c'umutekano, reka tunyarukire ngaho mu gisata ca politike. Muri politike harabandanya kuvugwa umugambwe CNL. Umugambwe CNL uriko uravugwa bivanye n'ibiriko biragenda bikorerwa umutama Agatoni Rwasa. Agathon Rwasa rero arabandanya kurementanirizwa, akabandanya gukorerwa amabi akomakomeye cane, ngo we rero akaba abona ko atabandi bavyinyegeje inyuma atari umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi n'abawutwaye cane cane Colonel Reveriyano Ndikuriyo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Na cane cane ko uyu mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraciye yitugwa ico kibazo, ariko nta kintu yaciye akishura ko. Yaravuze ko Agathon Rwasa ari we yasambuye umugambwe wiwe, ngo ntaco rero umukuru w'igihugu yomufasha, ntaco mufasha kuvyo yari yamwituye, abona ko ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bwariko buramufatira ingingo zihonyanga amategeko yo muri uyu mugambwe CNL. Ivyo vyose rero kuba umukuru w'igihugu nta kintu yafashije muri izo ngorane n'ayo matati yariko aravugwa mu mugambwe CNL, ico yasabwa kwari ugusaba canke gutegeka umushikiranganji w'intwaro yo hagati agatanga uruhusha
Agathon Rwasa agakoranya inama yagomba gutatura izo njyane n'ayo matati yariko aravugwa muri uyo mugambwe, ariko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye ashima kwama avuga ko Agathon Rwasa ariwe yisamburiye, ngo ntaco rero yoja kumufasha iwe muhira umuntu yisamburiye. Ivyo nivyo Ndayishimiye yaciye yishura kuri izo ngorane zariko ziravugwa. Colonel Reveriyano Ndikuriyo nawe yaravuze ko ngo yaragiye yumviriza ko umugambwe CNDD-FDD umugambwe atwaye ngo yoba ari we wasambuye umugambwe CNL. Ivyo yaraciye avuga ko ari ububeshi bukomeye cane, ariko ni mu gihe uyu Colonel Reveriyano Ndikuriyo mu majambo yiwe ubwe nyine yari yaraciye yivugira ko Agathon Rwasa yanse kuva muri uyo mugambwe wa CNL, ko azokwibonera ibizoba kuri uyo mugambwe, yanse guheba uwo mugambwe ngo yinjire mu mugambwe CNDD-FDD abe umudede abe umugumyabanga abe umwe mu bakomakomeye cane muri uyo mugambwe CNDD-FDD. Ariko nivyo Reveriyano Ndikuriyo yamusezeranyaga, ngo biboneka ko rero bari bafise umupangu wo kuzosambura iyi CNL. Agathon Rwasa rero babona ko ari umwe mu bansi akomeye cane, umwe mu bo bahangana, bagira bamwiyegereze mu mugambwe CNDD-FDD kugira ngo atazohava abaha akazi gakomeye cane ko guhangana nawe muri politiki. Yari amanyanga n'amayeri CNDD-FDD yariko irakoresha kugira ngo Agathon Rwasa ace abegera, abaje hafi, abaje bugufi, hama ivyo vyose nk'uko biriko biragenda bivugwa kwari gushakisha nyine ukungene bashobora kumuca inguvu, kumuca ivutu akava muri uyo mugambwe, kuko babona ko muri CNL aramutse avuye muri uyo mugambwe atawundi muntu yashobora kuzohangana n'umugambwe CNDD-FDD. Ico abikoze baciye banyura kuri Leopoldo Hakizimana, nawe acagumura abandi bashinga amateka aho bafata nyine nk'abashinga amateka bakomeye cane, bakabona ko ngo nibaca kuri abo bashinga amateka n'izindi nyankamugayo zizobakurikira zikumva ko ivyo abo bashinga amateka boba bariko baragira, ivyo boba bariko baravuga vyo bari ukuri, ariko inyankamugayo zirazi neza ukuri. Ibiriko biragenda bibera muri uyu mugambwe CNL, ibiriko biragenda bibera muri kino gihugu, ukungene bariko baragenda barementaniriza Agathon Rwasa kugira ngo basubire basambure uyu mugambwe, kuko wari umaze gukomera. Umugambwe biboneka ko wari utanguye kugira abayoboke inyankamugayo zisumba abagumyabanga ba CNDD-FDD. CNDD-FDD yari yatanguye gutakaza abagumyabanga babona ko CNL ari wo mugambwe ufise viziyo, ufise icerekezo, ufise aho wuvana Uburundi. Benshi bari batanguye kuva muri uyo mugambwe, naho bamwe bamwe batabishira ahabona bivanye n'umutekano wabo, bakabona ko rero mu gihe batoramuka basambuye uyu mugambwe CNDD-FDD nayo yagomba gusambuka, ntabwo yagomba gusubira gutsinda amatora ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko byaboneka ko umugambwe CNL ari wo ufise icerekezo c'igihugu, iterambere, imigambi myiza y'iterambere ishobora kuvana Uburundi mu kaga burimwo ubukene bukomeye cane, icuraburindi Uburundi burimwo. Bakaba babona ko ata wundi mugambwe wagomba kubishobora atari umugambwe CNL, inyankamugayo zirongowe n'umutama Honorable Agathon Rwasa.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo uraja ngaho kwako kantu kameze nk'agakengeri urafyondako kugira ngo amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu n'agahwana.